intambara ugwamo rw'amasasu rudahagarara gutakaza ubuzima wari ufise uburenganzira bwo kubaho mu mahoro n'umutekano kwamana intekera ku mutwe. Ibi nivyo biriko biranga abanyekongo abirabure bagize amahirwe asumba y'abandi ku isi mu kwisanga mu gihugu cuzuyemo ubutunzi butangaje. Ariko ubu tuvugana iri tunga rikaba ribarizwa mu kidengeri c'amaraso aho ibihumbi n'ibihumbi by'abanyekongo bariko baratikirira. Isi yose iri kugwanira ubu butunzi. Uyumva wese igikenye ari kwica abanyekongo ikiguzi cose bizofata. Amaraso yose azoseseka ntaco bimubwiye mpaka yigaruriye Kongo na cane cane igice c'ubuseruko bw'iki gihugu. Igitero gihejeje kubi Bukavu cyahitanye inzirakarengane, abagore, abana, abagabo bari barijejwe kuba mu mahoro n'umutekano inyuma y'ifatwa ry'iki gisagara na Mei 2023 congereje ubwoba ku banyekongo bari muri iki gihugu. Ariko isi ntambara nshasha yadutse, ahubwo n'urukurikirane ko yari hasanzwe kuva ibihugu by'uburengero vyiyemeje kugabangana Kongo babikije ku gihugu c'u Rwanda n'umuhari wa Mei 2023. Ariko kugira ubitahure neza ndagusaba ubanze wicare neza maze ukurikire iyi video umenye ibyo utaruzi kuri iyi ntambara iri kubera mu buseruko bw'igihugu ca Kongo. Bukavu cabaye igisagara c'umwizero ku banyagoma bari barahunze intambara zabica bigacika hagati ya FARDC na Mei 2023. Aba banyegoma vyasa naho bahungiye imvura mu muvo, kuko nyuma y'imisi mike gusa iki gisagara naco cisanze mu minwe y'abagwanyi ba Mei 2023, umugwi leta ya Kongo yita ko ari umugwi w'iterabwoba kandi ukaba igitutu c'ubutegetsi bwa Kigali. Inyuma y'ifatwa ry'iki gisagara ibihumbi n'ibihumbi by'abanyabukavu bahise bambuka Rusizi bahungira mu gihugu c'u Burundi. Abandi bajya umutima menyo bemera kuguma ngaha ati n'ubundi ari ugupfa twarapfuye. Uno munsi kuwa kane igenekerezo rya 27 Ruhuhuma abategetsi ba Mei 2023 barongowe na Colonel Nanga bari bafise inama idasanzwe mu gisagara ca Bukavu. Inama yari yatumiyemo n'abanyagihugu baba ngaha mu gisagara ca Bukavu. Mu gatondo ka kare aba banyagihugu bakuwe mu mazu yabo ati nimuze mwumvirize imigabo n'imigambi ya Mei 2023. Umuhari w'abatabazi wabijeje amahoro n'umutekano ukabakura mu bukene ukabakiza ubwicanyi bavuga ko bukorwa na leta ya Kongo. Ariko inama igitangura ibisasu bibiri bikomeye atawamenye neza aho biturutse vyaturikiye hafi yahariko harabereye inama, maze inzirakarengane nyinshi zihasiga ubuzima abandi barakomereka. Amarira yari menshi baboroga batabaza Yezu ati ngwino mwamu dutabare. Bombe ona isi watu wanakimbia Yesu Mungu wewe nikisinaangusha watu chini wamenaua watu ndio naua watu bali kwa sio place sweshano kwa. Ninde mu by'ukuri ari nyuma y'iki gitero? Ninde akuye kubibazwa? Ni Mei 2023 canke ni leta ya Kongo? Ese mu by'ukuri Mei 2023 yifuza iki? Kuki hataba ibiganiro by'amahoro ngo abanyekongo baruhuka intambara bamaze nk'imisi? Ubwo intumbero ya Mei 2023 no gutabara abatutsi bavuga ikinyarwanda ibivugwa ko bariko baricwa na leta ya Kisekedi. Igihugu c'u Rwanda gifise uruhare ruhe muri iyi ntambara? Ibi kugira tubitahure neza dutembere mu gisagara ca Berlin mu mwaka wa 1985.
ariko biradusaba gukoresha ubwenge kuko nta butumire dufise mu kwinjira mu nama yateranije Ubwongereza, Ubufaransa, Portugal, Ubudagi n'Ububirigi bw'umwami Leopold wa kabiri. Muri iyi nama nubwo tutemereye kuyishikamwo, twakoresheje ubwenge bwacu maze turamenya ibyahavugiwe. Afrika abahejeje kuyigabangana. Igihugu c'Ububirigi cyegukanye igihugu ca Kongo. Inkuru mbi ku banyekongo n'uruvyaro ruzobakomokako mu myaka izokurikira. Leopold wa kabiri yafashe Kongo nk'igihugu ciwe bwite, ndetse akigira akarima ko mu gikoni asoromamo imboga buri kanya kose azishatse. Ariko Leopold we ntiyasoroma za mboga tumenyereye, ahubwo yasoroma kauchu akongera agacukura ubutare bwari burunze muri iki gihugu ca Kongo. Kuri ubu butegetsi bwa Leopold wa kabiri, kwica umunyekongo kwari nko kwica urukwavu rwo mw'ishamba. Umunyekongo nta burenganzira bwo kwitwa umuntu yari afise. Haraharurwa abarenga miliyoni 10 boba barishwe n'uyu mwami Leopold wa kabiri. Inyuma y'uyu mwicanyi, Kongo yagumye ari y'Ababirigi, bagakomeza kwimba cuivre, uranium, cobalt, diama, inzahabu, cassiterite n'ubundi butare bwinshi. Buri munsi ubu butunzi bwurizwa indege bukaja i Buruseli mu Bubirigi hamwe ni Washington muri Amerika. Ariko muri aya magogwa abanyekongo bakomeza gusenga basaba Imana ngo izibarokore. Nuko Imana yaratinze irabumvira, ibarungikira Mesiya yahavuye ashikira mu menyo y'ingwe, aragurishwa na bene wabo, ndetse hava aricwa azira kurwanira abanyekongo ngo Kongo yitwa abanyekongo nyene. Uyu Mesiya yaje yitwa Patrice Emery Lumumba. Yaragwanye ahesha iteka igihugu ca Kongo maze agiha intahe yo kwikukira. Hari hageze ko Ababirigi batekera utwabo bagasubira iwabo. Hari hageze ko Abanyamerika bakuramwo akarenge maze abanyekongo bakicara bakajya kuri ubutunzi bwabo. Ariko siko byagenze. Nkuko byagenze kuri Yezu w'i Nazareti, aho yarungitswe n'Imana ngo aze kurokora Abayahudi, ariko bikarangira agurishijwe na Yuda w'Iskariote, intumwa yiwe bagendana buri munsi. Patrice Lumumba nawe yagurishijwe na Mobutu Sese Seko amudandaza ku Babirigi n'Abanyamerika. Aba ntibari kwemera ko bakuzwa amata mu kanwa. Ikiguzi cyose byari kubasaba ngo ubutunzi bwa Kongo babugumane, bari biteguye kugitanga. Nkuko Yezu yamanitse ku musaraba yicwa nabi babanje kumucokora, ati ni wewe ugira umwami w'Abayahudi. Na Patrice Lumumba yishwe nabi na wabanje gushinyagurirwa, ati ni wewe wigize Mesiya aje gutabara abanyekongo. Bamwokeje mu ngunguru y'amavuta, ntibari bakeneye umuntu n'umwe abambora igihugu ca Kongo. Que pourrais-je dire d'autre? Que mort, vivant, libre ou en prison sur ordre des colonialistes, ce n'est pas ma personne qui compte. C'est le Congo. C'est notre pauvre peuple dont on a transformé l'indépendance en une cage d'où l'on nous regarde du dehors, tantôt avec cette compassion bénévole, tantôt avec joie et plaisir. Mais ma foi restera inébranlable. Je sais et je sens au fond de moi-même que tôt ou tard, mon peuple se débarrassera de tous ses ennemis intérieurs et extérieurs, qu'il se lèvera comme un seul homme pour dire non au capitalisme dégradant et honteux et pour reprendre sa dignité sous un soleil pur. Ivyo vyabaye mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 961 inyuma yuko Patrice Lumumba abereye umushikiranganje wa mbere. Ariko ibihemo nivyemeye ko Kongo ironka amahoro. Bashize indi imbere bahemukira miliyoni zirenga 100 z'abanyekongo batabona neza uno munsi kazoza k'igihugu cabo. Ku butegetsi bwa Mobutu, Amerika n'Ububirigi bakomeje gusarura umwimbo w'amabuye y'agaciro ari muri iki gihugu. Ubutare bukorizwa indege bakaja kubaka Amerika n'Ububirigi, mu gihe Kongo yari mu bukene butagira uko bungana. N'ubu tuvugana nta terambere, nta mabarabara, nta mazi meza, nta muyaga nkuba, nta mavuriro. Igihugu kiracarisha abanyamahanga. Aba ba imperialiste ntibashaka kuva muri Kongo. Bararahiye bararengwa ko Kongo bazoyinunuza mpaka bayitembagaje.
mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1994 umuhari FPR wafashe igihugu c'u Rwanda maze utembagaza intwaro ya Juvenal Habyarimana. Ico gihe habaye ubwicanyi butagira izina hagati y'abahutu n'abatutsi, inzira karengane zirahatikirira zizirinda ndende z'abanyepolitike batitaye ku kuba amaraso ariko araseseka mu mitwe yabo gusa. Ico babona ni ubutare bwo muri Kongo, mwese mushake mupfe ariko ubutare buboneke. Muri video yiheze nababwiye biri mu gitabo ca Patrick Mbeko, Marere Ovenki, 30 ans de crimes de manipulation et d'injustice couverts par l'Occident. Narababwiye kandi n'ikindi gitabo ca Michel Long, Rwanda Assassins sans frontières. Ibi bitabo byose bigaruka ku bwicanyi bwakurikiye genocide yo mu gihumbi kimwe n'amajana 1994. Ibi bitabo vyerekana ko igihugu c'u Rwanda cakoresheje genocide mu gusahura Kongo, na cane cane kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1994, aho leta ya Kigali yitwaje genocide ivuga ko igiye kurondera abasize bahekuye u Rwanda. Ariko ibi bitabo byose vyerekana ko intumbero nyamukuru kwari ukwimba ubutare. Aha haravuga igihugu c'Ubwongereza, leta zunze ubumwe za Amerika hamwe n'u Rwanda rwa Paul Kagame. Uyu munsi hari abakibona ko Mai 23 iri kiragwanira ubwoko bw'abatutsi bavuga ikinyarwanda muri iki gice c'ubuseruko bwa Kongo. Ariko ukuri wakumvise, si kibazo c'abatutsi, si kibazo c'abanyamurenge, si kibazo c'abanyarwanda canke abanyekongo, ni kibazo c'ubutunzi, ni kibazo ca coltan, diama, inzahabu, cobalt, cuivre n'ubundi butare udashobora gusanga henshi ku isi turetse mu gihugu ca Kongo. Mu gihe abanyekongo bari gutabaza basaba Yezu ngo azabatabare, uyu Yezu birasa naho atari kubumva. Itunga bahawe nk'umugisha ryababereye umuvumo, bararutwa n'abatigeze barironka. Ariko n'ubundi umwizero uracahari, kumbure Imana izobumva umunsi umwe yongera ibarungikira umutabazi, intwari nka Patrice Lumumba adashira itunga imbere ahubwo ashira imbere iterambere ry'abanyekongo. Wakoze kubana nanje muri iyi video, ntiwibagire gufyonda jeme na subscribe, unasengera abanyekongo barokoka intambara.